n'ubuzima bwo kutamenya se, ubuzima bwo gusigwa na mama wiwe akiri muto, ubuzima bwo gusigwa n'umugabo uno munsi mbega bayihute. Naragiye nyene ndabura gira kane ndagenda gucana birananira ndabira mu rugi kwa mbona ndapiruka nyene ndiruka mugasi nari kumusiga catora ikintu igikoti c'imyumbati sinzi ko yarakirindije jewe ntavyonzi sinabonye yagikuye ariko cari gisongo yarakintera nundi afise inkovu ngaha ikazopfa havuye caje kigima mu mutwe cararumye mu kugikurayo barashikuye baca bahashira urushi. Abana b'abapara ntitunanirwa kubaho muri vyiza turabaho no muri bibi turabaho kandi neza turabagwa neza abeshi ntitwo bitagoye turabagwa neza. Umuzi yo terme abapara kumurengera abantu bavate yumva nivyana by'ibinyendaro nabonye nyine abana ba umengo ntibazi nuko bari mu bibazo uwo mwitwengera ndagerageza uko nshobora ndabigisha gusenga nyene ndabereka ko ndi umuvyeyi nyene ashoboye ntibigera bamenya ingene bimeze navyo ndabaganirira turi kumwe nabo turatwenga turaganira kajyaga nko nashitse numva ngo nagapastori yego nawe yo gusengera kandi yego okay hari umunsi ga mama dufate uri kurabana na bano bana higeze haba ikintu giye gutangaza ku bana cyane gose cyane n'uyo ndavyibutse ndarira ahubwo uri kurandondera amosozi ana kubindi vyose nari yakiriye ndashaka kubiganira ntarize mugari ngeze kubana sinihangana arigeze kunkorera ikintu Mpore kabisa. Abana banje baragiye mu bintu byanje barasura mu mare arabona urupapuro rw'amavuko yanje. Anako navutse le 30 décembre. Barabibwirana ko navutse le 30 décembre. Ico gihe ntaco bari bashoboye gukora uwo munsi le 31 ariko ndamesura umwe afata agatelefone undi avoma indobo y'amazi basuka ko barandirimbira kuko ntaco bari bashoboye kugira bayibonye ndi hasigaye nk'indwi kugira nkwize iyo anniversaire aragenda barangura n'ifana sinzi iyo bakuye amahera baransuka ko amazi bavuga ngo joyeux anniversaire mama rero baca mugabo heriyo le 30 umwe wese hagize umuntu amusororera ijana aziko abana bakunda kubasororera musororere nk'ijana batwara ahantu barabibwirana babigira ibanga namutonya babigira ibanga kutwara ngaho tubonye barashoboye kubihora barahoze hama barabwiye n'abantu ba Kenya babona bahora tumenyeranye barabibabwira barabwira ati mama arafise anniversaire tuko turamutegurira surprise sinzi ko nawe wobamwe bishatse fise n'intererano duterera nyene barashoboye kubaterera barantegura iyo surprise barategura ivyicaro barateguye gato barategura amakado barategura amafana baza kuzimana abantu barantegura narumiwe nuguruye amakado hakize ibintu bashobora kuba babiteguye igihe kinini umwaka wose warahetse urumva barantegura igitenge gishasha kandi kizimvye barashira muri ambalage urumva bagize zibiri barategura n'intuze n'igitambara cyo gusonesha nshobora kwambara nkagenda mu rubanza nkaboneka ko ndi umuvyeyi nk'abandi. Okay, yes. Tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongere ko amagara meza n'amafaranga niwo mudishanjuma. Murabona umudamu mwiza tugiye kuganira hano. Arabavuga ko kenshi ibibazo umuntu usanga bimusa. Mugabo no tugiye kuganira mbona umengo ntibimusa cyane kandi afise byinshi. Mu ntangamara arangira ngo y'ivyo tugiye kuyaga
imbere ko yidondora nobabwira yuko n'ubuzima bwo kutamenya se, ubuzima bwo gusigwa na mama wiwe akiri muto, ubuzima bwo gusigwa n'umugabo uno munsi mbega bayeho gute? Reka tukuramutse cyane. Amahoro. Yego. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Tuvuge ko ari inde tugiye kwiyaga? Cini tuhabona Imana Blandine. Ndi umumama w'abana 6. Okay. Blandine twumvise afise inkuru itusha ku mutima ibabaje gutyo. Nyezina Blandine ninde, yakuriye he, akura gute? Jewe nakuriye muri commune Rutofu, mu ntara ya Bururi, mutumba Muzenga. Hama jewe guca ubwenge kwanje naciye ubwenge ndi kumwe n'umusokuru. Nta na nyokuru wanje yari ahari. Nyokuru ntiwigeze umubona wewe? Oya, sinigeze mbona nyokuru. Hariho sokuru, hariho aba onkle, n'umutante. Hama jewe ndiko ndabaza ivyanje, sokuru yahora mbarira ko mama wanje yasize mfise 6 mois. Amezi 6. Ufise amezi 6? Yego. Acaja hehe? Yari yagiye kubaka ugwiwe. Mu nyuma muga yari yakuvyara iwabo? Yego, yari yamvyariye iwabo. Mu nyuma nkwije nk'imyaka 4 yaraje niho namumenye. Hama arantwara nk'ugiye kumuramutsa. Ariko naho nyene ntivyanyoroheye. Uwo bubakanye ngerageje kuvunagura, yarantumye ivyo ntashoboye gukora. Arantuma ngo nje kurahura umuriro kwa sokuru, sinari nzi kurahura, sinari nzi ko no kuwucana. Umva warakana k'imyaka 4 nyene? Nari mwana w'imyaka 4 nyene afisinye kwa sokuru, naho nyokuru atarahari ntaco nari nkenye. Sokuru yarampumukata akampa amata, ntaco yaranamukera nana. Ntaco namuburana, ba onkle bakankunda. Hariho umonkle we yantwara no ku rutugu, kanembereza ko yari ndi ku rutugu rwiwe. Hama ico gihe bantuma kurahura umurongo ndawucane, sinashoboye kuwucana, naginshuro 4 zose kurahura. Unzimana mu nyuma nge kurahura irya nyuma. Arambwira yuko acanyica, kandi nivyo byahavuye biba kuko yakubwira ko akwica kubera iki? Kubera ntashoboye gucana umuriro. Ivyo we bibona mama cyangwa umugabo wiwe? Umugabo wiwe. Amanyuma naragiye nyene ndawurahura irigira 4, ndagenda gucana birananira. Ndabira mu rugi kwa mbona ndapiruka nyene ndiruka, mugasi nari kumusiga. Catora ikintu igikoti c'imyumbati, sinzi ko yarakirindije jewe, ntavyo nzi, sinabonye yagikuye. Ariko cari gisongo yarakintera, nundi afise inkovu ngaha itazopfa ihavuye. Caje kigima mu mutwe? Cararumye, mu kugikurayo barashikuye baca bahashira urushi. Nyuma sinamenye imiti bamvuje ko urumva nta n'ubwenge nari mfise. Mugani byari ibintu by'ibibabi, barabivungura barabishiraho. Sokuru yari yamubwiye ngo nahantwaye kumuramutsa sindare, ariko urumva ko yandaje mu gatondo habivyo. Hama ahubwo haciye haba umwaka wose ngo kugira ngo hamere umushatsi nzogende sokuru atabona inkovu. Nubundi nubwo byagenze gutyo waciye ugumayo? Nagumye bangumije kandi sinari norohewe. Uwo mu papa nyene yarantuma nk'itabi ahantu mu mihana, kanyereka genda hariya urondera itabi. Uwo munsi ndaribuze ntiyangaburira, naca ndarubusa. Bagafungura nyene mbona. N'undi musa akantuma n'ahandi. Buze byabuko. Mugabo inyuma y'umwaka sokuru yaguma atumako mu mwana wanje ibiki. Hama hari muri yo komine mbega nyene ndazi? Hari muri yo komine nyene ariko atari ku mutumba. Ariko kandi sokuru ntiyari gushobora gushikayo. Sokuru yarasanzwe ari n'ikimuga. Yarasanzwe amugaye naho yangwanye kakandera.
arasanzwe amugaye hama nyene aratinda arantwara rero umushatsi warakuze yarazi ko atavyo nza kuvuga atavyo nza kumenya shitse kwa sokuru giseruka mu muryango gutya sokuru yarafise ukuntu yarigwa yicaye ku ntebe imbere y'inzu hama ndamushikiriye urumva ncinjira nararize nishe ntangura kurira ndasevagura hamwe ntashaka no kuvuga cashika ndamuryama ko kubibero ndamuryamye ko nyene sokura catangura kubaza mama wanje twagudura aramubaza ati mbega gudura umwana wanje mwamugize iki aramubwira ati ngira ngo zari nkumbu hama aramubwira ati oye disi nkumbu ntibisanzwe sokuru yarasanzwe ari kimyozi yaramwa abafonctionnaire bo mu Rutovu bari bamuzi yarabamwa kandi bakoresha imikasi ego yarabamwa neza akabagabaniriza imishatsi rero niwe nanje yahoramwa nca ndamubwira soko nene nishoboye kwatura ijambo narimwe jamwe soko numwe kandi uherenga acarama ashashikira kuri ya nkovu aho yari kiri na shasha aramubwira ati yabaye iki ntiyigeze amubwira mugabo soko aramubwira ati tugenda sinkeneye gusa kukubona ngaha ntitwirirwe turashwanira ngaha kandi jewe nkamenya iyi nkuru umuntu yabikoze ibi ndamufungisha ndamufungisha hewe ntiyamufungishije yaravuze ati hamwe n'umufungisha nshoye kubimubwira ntiyamufungishije yavuze ati ndamufungishije nuriya bamererwa nabi baragemura baragira iki reka ndamureke mugabo nzomubwira ko umwana wanje kizira atazongera kumutwarayo ariko ntibyatevye ntanguye ishure mu wa mbere sokuru niwe yantanguje ntanguye ishure uwo mugabo wiwe kansanga aho niga yarapereje aramenya aho niga kansanga yo kunkubitirayo ngo ndi umwana wiwe ngo ntaziyo ntaha yavuga ko uri umwana wiwe ngo ntaziyo ntaha kandi yatwaye mama wawe uravutse yego ngo sinzi yatangwa kandi je sinkeneye ko yiga amashuri hama ivyo akaza kankubita agaca basaba ngo antware ngo azondungika kwishure mu gatondo antwara hari wabona mama hari yaba hama akandaza amboshe chogera sokuru echatuma muonke akaza kuntora nkagaruka gushika yagiye kubiheba ari uko sokura mutumye ko asuriye kuza kwishure kunkubita canka kansanga mu nzira kankubita canka kankorera ikibi canka kantwarayo azoca anyica abambe azoca mufungisha rero ibyo ntiyabisubiye kubikora sokura amaze kumutumako cangoma ngaho ndakura sokura aransomesha n'umuonkre nyene maze kwiga nyene niga nko muri nevye musokuru acarapfa naho nyene yamfiriyeko niga muri interna mu Rutovu arantuma kati aratuma ko aba ekonome baba bazinanye n'abadirenterna arabatuma kati ndungikira umwana ndagwaye azoza atonda ku ishure mugabo yampaye umuti suko abaonkre batari bahari canke abandi bari bahari ariko ntawe yagomba kwa mugwaza nanje sokuru twabanye neza nta wundi muntu yabona ko yo mugwaza neza atari jewe kandi nta nundi muntu yashaka kwa mufungurira atari jewe n'umuti ni je nawo umuntu hama niho ntiyagwaye cyane yagwaye dimanche jeudi mu gatondo bace baza kumbara ngo sokuru ngo yapfuye ngiye kuraba nije nari nsanzwe ndamugirira isuku nyene nari nsanzwe ahantu ushobora hose mfata akaganka mugira neza nkamusiga utuvuta uwo munsi rero yapfuye nta sinarize nararengewe ndafata akaganda muhanagura ndamusiga abandi bari impande yanje ariko bararira nyene bagomba ko ndira muga sinarize nabonye ko nyene naguma ndamuhamagara wewe wafuye oransize musigiyende ariko entreta sokuru inkuru y'umwana isubiye inyuma hasigaye umwaka ngo ave yarafashe itongo jiwe ararigabura arasigaza hatwe nawe ego yarasigaje itongo ryatwe nawe bose yabagaburiye arabwira uwo muonkre
yaba ngaha mu Nyakabiga haruguru aramubwira ati uwo mwana niwe ndamusigiye ntaze yigera buranirwa ntaze yigera buri kintu na kimwe umuonkle ariko yaciye apfa nawe munyuma nawe yaciye amukurikira inyuma y'umwaka umwe ariko ntaco nawe nigeze ndamuburana hama n'umuonkle amaze gupfa hahantu hose bace bahagabura abaonkle we no kuvuga buravuga je barampaye nk'akavi nyene kavi gato none iruhande y'ivyo vyose gato inkuru ijanye na papa nayo inkuru ijanye papa nawe nigeze menya je sinigeze ndamumenya barambarira ngo nuyo muga nkabona ndarenganya ararenganye jewe nkayindukira nkamuraba muga ntandafutse nigera abona ko nigera ananyereka ko ari cyo dupfana oya nubwo numva utabanye na mama mwanya munini nta gihe na kimwe warigeze mubaza papa naramubajije ntawe yambwiye yego ntawe yigeze ambwira ariko abandi babanye nyene barambara ngo yari uwo ngo yari umupolisi wo ngaho mu komine ko twe twaba hafi y'ikomine okay urakuze abo twokwita nk'abavyeyi sokuru na onke baritavye Imana waciye ushiki Bujumbura gute ko kano kanya turi Bujumbura umwanya turi Bujumbura jewe hari ababanyi nyene ababanyi kwera sokuru yarakunda ababanyi abana babo barashaka bamusigira akabamusigira ari umutama kandi akabasigara kandi basanga abana babo bameze neza nkuko babasigiye n'umubanyi w'umumama hama rero sokuru amaze gupfa ababanyi musanze barankurikiranye nabo nyenye n'utuvuta nibo batuma n'agasabo ni barakama hama nyene hacaza umubanyi arambarira ati umviriza none sokuru ko atakihari umuyumba wawe atakihari ko ari we yahora kwambika izo mpuzu wambara n'ibirato n'ivyahera uzobikura hehe ibindi entreta inkuru y'umwana irasubira nyuma hariho umuonkle wo mu Rumonge yarambariye abo bose bapfuye ngo ndamurungikire bilete azondondera ishuri mu Rumonge nigeyo nukuva kuri ico gihe bitavye Imana waciye uhagarika ishuri urumva nivyo ndiko ndavuga kwishure yapfuye no mu kwindwi maze umwaka uheze nta mumonkle arambarira ngo miyo bilete nje kurondera ishuri mu Rumonge zokwiga mu Rumonge ntaco uzobura ntugira ubwoba nyene arandemesha ariko maze gushika mu Rumonge umugore w'umuonkle ntiyamwemereye ko ansomesha ngo ntushaka umusomesha umusomeshe azokwibuka niyakura akayamara azokwibuka yuko haco twamumariye numusomesha ni bilete yarayinyegeje hama umuonkle yaranaturubuye wanashaka ko ntiyanyanka byaramukozeko arahunga urugo umuonkle yarahunze urugo yikomotse kuri ivyo nyene ariko yego twaba mu Rumonge arahunga nse kubaza mu nyuma haraheze igihe numvise ngo yari yagiye za Nyanzarake umva ko ntahavuye ngo mbeho neza n'uwo mugore w'umuonkle aho nyene ntivyoroshe mugaha cahaba umugenzi wabo uwo mugore w'umuonkle yaja kwigamba ko ngo nijeyo ngo nase yuko yiga ibiki uwo mugenzi yo biramubabaza ko yarasanzwe akijijwe araza arambarira ngo wewe twogufasha iki ko yirirwa arigamba ko yakoze ibi n'ibi jewe ico mbona nofashwa nta kirekire ko ndabona umwaka ugeze kure ko hari mabonane umwaka igice cyayi giheze kandi nta bilete nawone yavuga ngo ntazi yo muyomba yayibizi hama aca uwo muntu aca mbara ngo none tugufashe iki je mushoboye kuronka itike insubiza hariya navukiye akaba mu Rutovu akaba ariyo nja gufuma mbandanya merererwa nabi kubera ino naho naragwarana malaria ntangurira umuti
abo bantu bakinyegeza yagiye nko mu ndimo kuraba abakozi bakinyegeza bakanzanira umuti bakamana ivyo kurya akambarira ngo jya ningo guheze cunye umuti unyegeze ntamenye n'ukuri kurawufata akabona nk'iratazi canke idije rero ico gihe barampa amahera y'itiki ndagenda mu Rutovu ku muonkre nashikiye wa muonkre nyene nyene barampa ivyo nkora muhira ntibigeze bishira bagira ngo nige nk'abandi abandi bakaja kwishuri je ngasigara ndarira ndiko ndabarondera ivyo bafungura bagasanga navyimvye amaso nyene kubabara niho uwo mubanyere yaciye avuga ati manuka ngo ndakurungikira umuntu w'inshuti ufunga umudandariza uzoronka ico wambara basi ubuzima Imana nta umenye ngene ibigenza uzobaho niko kumanuka manutse n'uwo muntu nasanze yararose umudandariza ariko baragerageza barandondeza uwo nshaka kudandariza amudandariza kuri messe office nari umwana w'indero nyene nkitonda nari ntekereje nyene uwo mumama n'ukuri yarankunda nawe ko naramuha imitwe amubwira nti harimo ibintu by'inzoga amatabi biki namudandariza namusanganye ikazi y'imwima ariko nahavuye yazanirwa n'imodoka kuko iwanje narabitonda ko abakiriya nkabakira nyene sinigeze randabata kw'isoni nta handi bagomba kuja kwicara ko narabitonda ko nyene nari nciye bugufi hama nkamubwira nti none bajya abantu turara tuboreje bukeye ntibakenera amata turazana turagira igipande c'amata ibyo byose nje nabikora hama yarampa umwanya wo kuruhuka mu ma 13 naca nja kuryama kaca mbarangaruke saa 10 niho naca niyumvira ni none uwo mwanya wanje aho kuryama sinorondeje ndagukoramo ntiharyama borohewe mugabo aho no kuva sahindushika saa 10 yego donc umwanya wakaruhuko gusa yego ndamubwira ndamusaba uwo mumama ndamusaba reka tantine hinge gatoye hinge duheze ikiganiro turaje ndamusaba ni mu mwanya wanje kuruhuka ushaka kumpa umwanya wo kwiga nkagenda nkiga mu uwo mwanya nyene uzonyigisha tuzovugana ko uwo mwanya atezwa kuba ndekuye hama abanza aranka mugaca ndaba bubishikirana ndabamutuma nanje kumutuma ku mugabo wiwe ndabimusaba namubwiye nk'umusaba babivugana ari babiri narabubaha nk'abavyeyi banje kandi nukuri ntibangaye ntaco bangaye hama ndatuma n'abandi bagenzi babo mbona bashikirana haca habamwe umwe ngo nukuri mureke uwo mwana afite iciyumviro ciza cane ngo nibake ico ciyumviro baciyumvira ngo nimumureke agende yige umuntu atariko abasaba amahera yo kuriha muga izongera zari nka formation gusa ayo masaha ko ari makeya yari nka formation nyene ko nari ko ndiga ibya secretariat niga informatique niga word na excel byumfasha gukora muri secretariat hama baratinze barabinyemerera mbere byaranezereje abantu benshi aho hantu babimenye kwanza uwo muryango nabatumye ko barambare bati tuzogushigikira icyo uzobura uzutubwira tuzogushigikira ufise projet nziza kandi imbere yawe ni heza hama yaramuha umwanya Trezor igeze ntagenda ndadiridimba nk'igihe ahantu bita hari kuri bismater ninga niho ko bahita ahantu bagirisha ibintu nk'ivyo nyene nkasimba nkiga hageze nka saa 10 nyene saa 10
ko hari hafi yo kuri meza nkaca ngenda nk'iminota 10 nyemera nkayicego ego nkaca ngenda nkugurura nyene nkakora akazi ko bikwiriye naramubwiye ko ntazigera nica akazi kiwe muga nawe maze kuronka certificate aciye abona kumenya ngo mba ndonka akazi ko mu biro citangura kumfata nabi arandungika ariko maze kundungika nawe nyene sinicaye donc yo kuye mu kazi kubera uroze certificate conyene ata ego ngo mbantera imbere narose akazi ko mu biro ibintu nk'ivyo nyene hama ndarondera hajya kuri Bonakeye hari umuntu yashaka umukozi nyene muga yarafise imashini isanzwe sinari narayize ariko narayiyigishije ko nari isanzwe atari mudasobwa atari ordinateur ego ijya mekanike zimwe badodagura ego sinari ndayizi nari nzi iyo onye nari nzi ordinateur mugabo ndagerageza kwigisha clavier jenyene ko clavier nimwe ndigisha mu misi 3 narakira umukiriya hama ndakora naho nyene sinajya amahera narabika naho twabaduke narabika ndiko ndavuga nti aha ntironkeye gwanje nikorera nakuza ndakorera abandi ndabika mu mwaka umwe banarose nanje gwanje iyo machine mechanique nyene mechanique ndanarose yiwanje hama nje ndagenda ndabwira boss nakorera ndamubwira nti nagira ndabasabe ko je narose imashini nanje gwanje nashaka kwikorera ni ariko sinshaka gushoka nikorera namwe mutarose umukozi ni ndabahaye amezi nk'abiri murondera umukozi wanyu hama nanje nikorera nikibanza nakirose cenda kironda haje nyene kuri Bonakeye hama ntiyavyakiriye neza nawe nyene ntiyashaka kundekura ko sinigeze nkorera abantu nabi nama mbona umuntu wese ari inshuti yanje kandi ubu nikomeze umuntu twana hafi nama mbona ari inshuti yanje ico ntomukorera nico ntashoboye nyene nikidashoboka ubundi ndigora mu byo nshoboye hama nahatavyakiriye neza naramurondeje umukozi ndamurondeza aramuronka hama mbona kwikorera nanje ndiko nikorera navuye nja mu rugo turabana n'umugabo donc uwo mushinga ntaye mwahuye ari kumaze gukora ivyo byiwawe ego nikorera hari mu mama yavuye anyakira ndabiwiwe mbiwiwe hariya mukinanira muvyeyi ntazigera nibagira kandi nubu ntaranyibagira nawe nubu abaho abaza ingene mbayeho hari ivyashoboye arabikora ko nawe ntakora arandemesha nukuri numuvyeyi nyene ntazibagira hama uyu mushinga ntaye gamufaso uyu munsi ko mutakiri kumwe mwabanye gute umushinga ntahe nyene ntivyari vyoroshe cane mu rugo sinorohewe gose ariko narabibaye murazi ko abana b'abapara ntitunanirwa kubaho muri vyiza turabaho no muri bibi turabaho kandi neza turabagwa neza abeshi ntitwo bitagoye turabagwa neza uvuze iyo terme abapara kumurengera abantu bavate yumva nivyana by'ibinyendaro abaparashiste ivyana by'ibinyendaro bitagiriwe amahirwe yo kwemerwa n'abavyeyi bose eko nituyoberwa kubaho muri bibi turabaho no muri vyiza turabaho ntivyoroshe gose ariko ntiyajanywe nuko ngira dushwanye ego yaragiye nk'ubwe kurondera ubuzima sinzi ko ari uko bitamworoheye ntavyo nzi nanje kuko sindi hafi yiwe ariko umwaka wa mbere yari turihira inzu ego umwaka wa mbere yari turihira inzu ugira kabiri ntavyo yakoze warigeze wikeka yuko ndazi yubatseyo naravyiketse harabigihe anturondeye kandi niyo kugira ngo atarazimya ngo tumubure narihuse kumubaza
mbega ko mbona bitariko bigenda neza hari uwundi muryango ufise ariko yarabimpakaniye yambariye ko ata wundi muryango afise mu vyatumye nza kubavugisha ni bamwe mu nshuti zawe bambwiye yuko kino gihe ufise ubuzima nyene bugumye ngo waribwe nta ibyo wakora ntukibikora bice bigenda gute ucubaho gute none muvazo nabo bana batandatu bose ego ntibakubeshe je naribwe igihe babomoye aho gukorera nanje narabomorewe donc haje babomoye ku mabarabara ego nanje narabomorewe nari nsigaye Imana yarangiriye neza nsigaye nkoresha ordinateur nyene ngasohora muri ivyo vya secretariat ego ngasohora kandi ico gihe nta ngorane nari mfise narariha inzu narakora ibikenewe byose byo mu rugo ariko inyuma y'ivyo batubomoreye naramaze nk'imyaka 2 nyene nshomereye ntakora ariko nkabona Imana irigaragaza yigeze intererana nukuri nta munsi numwe ndamanika imbabura ngo abana barare badafunguye barafungura nta mwana araheba ishure suko bafise ukuntu ndabigisha ariko Imana irarondera yenyene yicisha tubayeho umubwo buzima ndasenga Imana nkayibwira Mana nta wundi mfise nsabaraso nta wundi mfise abinkorera ni wewe yonyene imenye yicisha nkabona turafunguye turabayeho mugabo ikintu mbona kigiye kunkomerera n'ibintu by'inzu inzu niri kwiranyorohera ariko naho nyene nyuma y'iyo myaka 2 narasaho nkora ndasendaronka ibikoresho ndakora ariko maze gukora amezi 3 gusa umusuma abarabitwaye twakorana n'undi muntu nyene kandi byari bitanguye kumera neza ariko umusuma acarabyiba yari umuzamu acagenda arahunga twamufatiye muri komine Buhiga Karusi ubu arafunzwe ari mu mpimba mugabo byo ntara kimwe magaruye nta kintu na kimwe yatweretse aho yagize aho yadandaje rero kuva ico gihe nari sumamo nyene ngafata agatelefone nkagenda nkadandaza amayinite sinigeze nicara jewe naragenda nkadandaza ubuntu bw'ubuyinite kugira gusa niruke niyo rasiyo y'abana ariko amahera y'inzu sinashobora kuyaronka none nkuno munsi je ndagusanze hajya kuri peji mu Ijabe niho wari wicaye yego kutariko uragira na kimudandaza yego ariho zijya secretariat nari kutariko zikoresha bimeze gute hajya ukubera naho randandaza twinite barantwaye agatelefone Rotrua telefone Android nayo nyene yari y'umwana ntiyari gwanje yanje yagiye ico gihe nyene n'amamashini hama umwana arayironka monkre wiwe arayimuha acara yima ati mama yitore uyikoresha sinogumana telefone wa ta telefone ufise yari ujya mukobwa mukuru yego hajya mbega bujya afite imyaka ingahe arafise seza yiga mu kangahe kubera mwubwo buzima bona tubayo ntibishoboka ko avyakira hari igihe ari wagira sese ahubwo kundusha ndagerageza kubimunyegeza ari kujya ntabinyegezwa arabibona abandi bobo na mitende ndabibanyegeza ntibabibone ariko wewe ndabimunyegeza ntabibona ntibishoboka ko ndabimunyegeza rero kubera ivyo usanga kenshi mu mashuri ntamenya yiga muri wikemu ariga muri wikeme ariko kandi yagumye anagwara kungira ni masese ivyo nyene malaria iki ubunye ngo agwaye amanere nariko aramenya n'ibibazo ntiyabikoze bya deuxième trimestre hageze rattrapage ntiyakoze yaragwaye sinzi ngira ngo Imana nimenye ubuzima bw'umuntu imenye izingena bizogenda ngena zobandanya amashure ego none nk'ubu kuri inzu naho bishe bigenda gute urumva ibijanye na rasiyo uvuga ngo hari igihe ntumbaza Imana itaburi ko ibigenza ni kuri inzu naho bishe bigenda gute jewe inzu nagumye nibaza ngo kumbure se w'abana zo kwikebuka
ari he aho banyibiye naragiye mwene inzu ni umuntu mwiza cyane naragiye ndamubwira ikibazo nagize ndamubwira ko ntariko ndabona ni telefone y'umugabo sinzi ibyo arimo nawe ashaka ko yaragize ikibazo ntabyonzi ariko naragenda mbimubwira byose nawe aranyumvira impuwe arambwira ati genda n'Imana yakugirira neza uzoriha gusa uzogume wibuka Mariere ndamubwira ni ukuri Imana ibampera umugisha nzoguma ndavyibuka kandi Imana ishoboje nzoregerariza hariho kenshi abantu mama iyo bananiwe n'ubuzima benshi baca bataha gasubira ruguru none we nawe n'ivyanga gose umugani w'abandi n'ivyango baca baduga abo n'ivyango zocuca mabore buri ico kibazo ico ni ikintu nzi cyane nkiga ikintu nzi cyane nkiga ko rumva ko nanje hariya nari narahagore ariko nyene none vyase ucugira ndasubirayo nzosubirayo muri kaga kandi gatuye baguha kajya narakadanda nje gupanga ndonke avase y'inzu na ico gihe nari nabuze naho nyene ingene mbaho none umuzoshuduga mu matongo y'abahonge tugenda numva ko bagawe aho nari narahawe nzogendayo nyene tushuje kubasaba ntibizonyorohera ariko ndazi ko bitazonyorohera n'uwo muonkre yari samuragwa nyene yaramaze gupfa nawe ego yaramaze gupfa okay turangiza umuntu uko biri kose niyo biyo bitariko birakunda afana imigambi hamwe Madame Brandine yoronka amafaranga yoce kuri iki kugira ngo wikure muri ivyo binogo urimo ndose nk'amafaranga dufate ko yobakuye nk'ivyo bintu vyanje nakora donc ivyo vya secretariat bishoye kuronka ivyuma nkashaka kuronka ingene no panga ikibanza cyo gukorera no bisubiramo nkakora ko n'umwuga wanje nari haje secretariat wigikene bikoresho biye secretariat irakenera imashini irakenera imprimante bintu vy'impapuro magafe zibiki bijya byose bikora ko kugira ngo dossier ikwire bagende kwisinyisha yego gato ko ntuzega ku bana bawe donc umwanya mu maranye nabonye nyine abana bawe umengo ntibazi nuko bari mu bibazo uwo mwitwengera yego ndagerageza uko nshobora ndabigisha gusenga nyene ndabereka ko ndi umuvyeyi nyene ashoboye ntibigera bamenya ingene bimeze ntabyo ndabaganirira turi kumwe nabo turatwenga turaganira kajya gahungu nashitse numva ngo nagapastori yego nawe yo gusengera kandi yego okay hari umunsi ga mama dufate uri kurabana na bano bana higeze haba ikintu giye gutangaza ku bana cyane gose cyane n'uyo ndavyibutse ndarira ahubwo uri kurandondera amosozi bana ku bindi byose nari yakiriye ndashaka kubiganira ntarize mugari ngeze ku bana sinihangana arigeze kunkorera ikintu Mpore kabisa abana banje baragiye mu bintu byanje barasura mu mare arabona urupapuro rw'amavuko yanje anako navutse le 30 décembre barabibwirana ko navutse le 30 décembre ico gihe ntacyo bari bashoboye gukora uwo munsi le 31 ariko ndamesura umwe afata agatelefone undi avoma indobo y'amazi bansuka ko barandirimbira kuko ntacyo bari bashoboye kugira bayibonye ndi hasigaye nk'indwi kugira ngo nkwiziye anniversaire baragenda barangura n'ifana sinzi iyo bakuye amahera baransuka ko amazi bavuga ngo joyeux anniversaire mama rero baca mugabo heriyo le 30 umwe wese hagize umuntu amusororera ijana azi ko abana bakunda kubasororera musororere nk'ijana batwara ahantu barabibwirana babigira ibanga
na mutonya babigira ibanga utwo twana ngaho tubonye Utwo nyene. barashoboye kubihora barahoze babigira ibanga hama barabwiye n'abantu ba Kenya babona bahora tumenyeranye barabibabwira barabwira ati mama arafise anniversaire tuko turamutegurira surprise sinzi ko nawe wobamwo bishatse fise n'intererano duterera nyene barashoboye kubaterera hama baranteguriye iyo surprise bahamagara umwe mu bantu nyene tuzinanye arampenda arantwara ahantu arambwira ngo sigira iyo telefone ruwanje ngo aragomba ngo kwifuriza abandi umwaka mwiza ndamusigira telefone ntazi kiriko kiraba ndagenda ngo tugiye mu nama turagenda biranga ko dushika kumbarindiye wa mwanya wo gutegura bya bintu byabo baragira barabitegurira ahantu aho haruguru mu kabari barategura ivyicaro barateguye gato barategura amakado barategura amafana baza kuzimana abantu barantegura narumiwe nuguruye amakado hakivyo bintu bashobora kuba babiteguye igihe kinini umwaka wose waraheze urumva barantegura igitenge gishasha kandi kizimvye barashira muri ambaraje urumva bagize zibiri barategura n'intuze n'igitambara cyo gusonesha nshobora kwambara nkagenda mu rubanza nkaboneka ko ndi umuvyeyi nk'abandi ego nambaye umunsi umwe ku rubanza kweri barambara ko mberewe numva ndishimye kuba naravyaye kuvyara waravyaye ntubwirira hariho umwanya bikwibagiza vya bindi vyose kandi n'ubu ndize ko nzibagira ngafisinishwa ndaciye afise ivyizigiro ko nkiri mu mubiri ntarapfa ndacafise ivyizigiro ko nzo ari umunsi wo kunezerwa ego narabayeho mbabaye ntanezerewe muga n'ukuri ntakubeshe narigeze kunezerwa nkiri muto nk'isesokuru wanje namubonamo byose ko ntaco namukenana ego yaranezereza nk'umuvyeyi ndaryohewe n'abana kumburengira ni ntahe nziza yerekana ko bashobora kuzokubera inyishu ego ni inyishu kweri ego Brandine numva ibikubabaza ni byinshi kugira Brandine aryohewe haba habaye iki kugira Brandine aryohewe ego bimwe mu bintu bimeze nk'umunezi utazi ubuzima bwanje ntuzopfa umbonye mbabaye sinigera mbabara mu buzima namanezero sinzi nawe rewe ndatsikunze umbarire ryari wambonye mbabaye namanezerewe uko ndagenda mu cyumba cyane nkabwira Imana ni ibyo byose urabishoboye jewe biragusha iyo si imitwaro yanje ego ntunzwe no kwizera Imana nkayisenga kandi nubona ntambaye cyane ahubwo no mu bintu byanantangaje nuko nubwo ufite ibibazo byinshi mbona ufite akabiri keza vraiment nk'unywa amata nagenda kugira ko mu buzima na sasta sifungura kandi sikubibura Imana yaminwenza amihime byo gufungura irafungura abana ku buryo butangaje ntabanzi nanje ko ndashaka kugenda ahantu nkica niwasanze nicaye munsi y'igiti navuye ngaha numva umenga inzu yose ndayiremeze biri ku mutwe wanje muga kijya giti nagiye kwicaramo muzi ni igiti mpara nicaramo ndiko ndandaza amayinite ko agatelefone gato nahora mbwira umwana ntize kurumva ko indi bayitwaye rotrua ako gato rero niko yahora ntiza nkagenda ngakoresha ntashe nshitse nkamuha ko afisa abagenzi ngira biwashaka kwandika aka message abo bana bageze iyo myaka usanga bakenera kuvugana n'abandi bana nyene ibyo ngira bibaha amahoro nkacanza nkakamuha nkadandaza ubwo buyinite naho ntaba mfise amahera yo kuburangura nkabwira uwundi adandaza ababonye abandi twari twicaranye
nkababwira be murama amayinite mbe ndidandariza muga komisiyo yaguma iwanje nimba ari 10,000 nimba ari 15 nimba ari 20 zikinjira uwo munsi nkagenda nkazirotira nka suma ico gihe naho yoba ukwezi uwo munsi rikavamo ariko Imana ntigera interera iyicisha ntaho nzirazi ko bavuga ko ifite inzira nyinshi ifite inzira nyinshi yonyene irabirungika kwera uko yarungikiye Eliya ubugari n'inyama zikazanwa n'igikona kandi zikuntu igikona gikunda inyama muga nikinotere ko na gatonya kikazishikana Eliya agafungura nanje iransanga ikanzanira ngafungura n'abana. Okay. Mami ntaye yawe ni ndende reka ko muri tuyigeze ngaha nivyakirenga ko tuzongera kuyaga tuyage. Ego murakoze cyane nana ibandanye bakomereza akati bandanye bagirira neza mutera imbere. Sinogera ntavugishije pastori. We tonto pastori. Pastor. Ingo. We pastor. Ingo tuganire. Kumengo uracumbagira. Kumengo uracumbagira. Kinyanya. Kinyanya. Nibinyanya kwera uri wicaye umwanya munini. Hey. None ntiwanzimanya ariko. Ntiwanzimanya. Haja ufise mbega imyaka buyingahe? 10. Mbega bakwita Brali? Berli. Genda kwita Pasiteri. Pasiteri mbwira rero gatoya imbere yuko ucudusengera. Mwabigenje gute umunsi umwe ngo mama mugire ga surprise ka anniversaire? Twari twagiye aho hari kuri mutoyi. Hanyuma tubwira umugenzi wiwe amuzane nk'ugiye gusa kumutemberesha. Hanyuma rero twebwe twese twagiye twateguye ibintu byose turamuzana twe niho turamufatira ngaho turamubwira twari dushaka kugufetera anniversaire. Hanyuma aca guba nk'ubuta achayifata muri kwarota nivyo anje rero natwe rero chaturamu amahera mwari mwakuye amahera mwari mwakuye hari abagenzi bo muri urupangu nyene nibo bayaduhaye nibo twacanze twese turacanga. Nawe warashizemo amahera? Nawe warashizemo agapasta? Oya. Bagize umupangu asha natwebwe tutabizi. Bagize natwebwe tutabizi nande ntarabizi bose. Okay, pase sengera rero umuryango w'iwanyu mu kurangiza. Masengera imanda sengera siyose ndasengera ikisunsa nsege sikimika satanda tangu imanda sengera n'abatwumvitse mu Yesu Kristo n'ikiri kinki katari wo mutike ndasengera nabo mu nzu mu Yesu Kristo bakizwe n'amaraso Yesu mu Yesu Kristo ndagusabye Imana tubabarire ibyaha byose twakoze mu Yesu Kristo. Mana ndagusabye ibintu byose bibi twaje ngakugira ngo tumanutse izina ryawe twaje mu isi kugira turiduze mu izina rya Yesu Kristo ndagusabye Imana ntihagire ikintu kibi kidukora ko atari we mu Yesu Kristo ndagusabye uduhe kuramba mu izina rya Yesu Kristo n'abana nawe navuga biba atari we mu Yesu Kristo amen. Amen.